Ikibazo c'amazi meza cabaye akananira abahinga aho ni ku mutumba wa Gisovu komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Abenegihugu twaganiriye mu gacimbiri Ibenge na Gihinga bo kuri uyo musozi baratakambira abajejwe intwaro kubaronsa amazi meza. Aho ni mu gihe hafi ubucimbiri bubiri buhurira kw'ibombo rimwe kandi naryo nyene amazi akaba atari ikirenga. Ibintu biruko mu gihe hari amatuyo kugira bashobore guha abenegihugu bose amazi meza amaze hafi umwaka wose arunze mu bitaro vyo kuri uyo mutumba. Hariho umugambi wo kuzana amazi uheze igihe kirekire ntibirakunda, ndetse n'amatiyo hari imfashanyo zashoboye kuboneka ziracaraho ntibiraja mu kuzimu, mva ivyigwa vyaraheze ariko babura ubundi buryo bwo kubikora. Ni kuvuga gushika uno munsi turitiza umukozi akaza tuvomera mu myonga canke ruguru akaduga ibido icushika mu mafaranga amajana 7 y'amarundi. Ni kuvuga ko ibibazo ni byinshi, isuku iradutera. Murabona kino kiza ca corona covid-19 naco nyine naho kitigaragara kiboneke ngaha, hari igihe usanga kimbura tugira amakenga ugasanga ibintu by'isuku bikatugora cyane gose. Ego mbe musabiki abarongozi abajejwe gukemura ivyo bibazo by'abene gihugu bijanye no kubura amazi? Twebwe turabitura abatwara umutumba, tukabitura chef de zone ya Kiyenzi, nabo bagaca bishikiriza mu komine. No kuvuga yuko bagaca batubwira ati kibazo barakizi, baracarindira uburyo kugira ngo bashobore kuboneka kugira ngo bashobore kukidukorera ico kibazo. Nibuheruka haraje abagenduzi baje kurondera amazi ngo dufashe amazi yo mu Kinogo, ngira ngo vyondukarabe ko bavyita mu gifaransa ari forage. Hanyuma kushikura munsi baragize akayitide hamashatuka ko bazogaruka mugabo turacabiteze kumva ko umugambi w'umukuru w'igihugu ntituraronka inshu gushika isaha, mugabo mu kwizigira mu kwizera turizeye ko igihugu gizo bidukorera. Ikibazo c'amazi nko abanyagihugu ntibaronka amazi akwiye. Urabona nk'ibombo ubu isigaye ikora n'ibombo imwe ikora yegereye ibitaro byaja ku gacimbiri mu Gihinga. Urabona igice cyo mu Gatuta, igice cyo mu Kobenge, aho hose twita nk'ubugaragwa. Yaba ni mwirohe nta mazi, nta mabombo meza ya kizungu ya kijambere ariho. Ugacucira n'iyindi mitumba myinshi itari iri ngaha ikeneye amazi. Twebwe kwa kwifuza ikintu kimeze uko. Mu gacimbiri Gihinga hatuma abamombo 3. Kubenge habonekane amabombo 2. Twaritanze turaca imikobeko yo gucishamwo amatiyo y'amazi ariko tumaze igihe kirekire tutabona amazi. Imiryango yacu biboneka ko atagikozo ishobora kwandura indwara zivuye ku isuku rike. Amashure ntagira amazi, ayo n'amajambo avugwa na bamwe mu bene gihugu twasanze aho. Twari twarose amazi yari yavuye ahantu bita mu Keza. Ayo mazi rero tumaze kuyaronka aha bari baciye imifurege guca ngaha kugera aha hepfo wacu ngaha aho bita Kubenge. Rero ikibazo caciye kihaca nuko twebwe abanyagihugu kuko nitwe twari twatanguye kugira ngo dutangure kuza turaraba ubwene bwira imifurege kugira turonke amatiyo ashikana amazi nyene ngaha mu bice ngaha hepfo. Rero sinzi rero icabitumye kidatuma yuko amazi ashobora kubandanya gushika ngaha hepfo, kuko nkamwege ndazi muraje imbere bashobora kudushikira imbere. Ikibazo c'amazi kuko ni kibazo kenshi cyama kituraje ishinga. Twobamenyesha ko twarondeye umukuru w'umutumba kugira tumubaze ico kibazo turamukena kuko yarakiswe n'amagara.